mwese ongere mumpera amashi uwo muvyeyi wacu Imana yaduhaye. Jewe ndi mushasha muri ishengero ariko ndashimye Imana ingena imaze kumbohora muri byinshi, yankoreye byinshi ntodondagura ariko karangura ibyo yangiriye. Nari Jeffis umwana umwe nca ndamurungika ruguru kwiga ari ku ishuri acagwarirayo sinabimenya. Hanyuma rero baca barantelefona hari kuwa Mungu wo hirya nagire nze gusenga, bantelefoni baca bambwira ati umwana yapfuye. Nta muntu n'umwe je nabwiye, narabyutse ndavuga ati ubu rero ndubahuka umuvyeyi wacu ndamuvuga ko ajara Nelson kuvuga, ndavuga ati ubu rero ngire ndabe y'Amana ya Yozefu imwe y'Amari karavuga bamwe ariko baravuga bashima iby'Imana yabakoreye. Nanje Mana ndagomba uzompiga ishinga naye ndongera ndavuga ati wa Mana yari Pantasi wavuze ko dukorana nawe, ndagomba ndabe ko dukorana. Je nca naduze je nyene nta muntu numwe nabwiye, shitse nyene sanga yapfuye bamujanye mu bitaro yapfuye nyene. Hanyuma ndongera ndasubira mwayo majambo bamujanye mu buruhukiro, ndongera ndasubira mwayo majambo. Hanyuma ngiye kuraba ikiziga sa nca mbona ariko aramera nk'utera buke buke. Ndavuga ati ndongera ndasubiramwo ya majambo ati Mana wavuze ko dukorana nawe, uvuga yuko ugiye gusenga kwa Yozefu atamaramara. Nama mbona ibishinga ntahe byishe abandi bama ariko arashinga intahe ati nanje ndagomba uzompe intahe. Umwana ararabuka arakira nta birebire hanyuma mu mpera amashimana ayishimiye rwose. Amukureyo bamushyira mu bitaro. Telefone barashobora kuzidekonekta ariko kode y'Imana utwaye ntawe ushobora kuyihagarika cyane ngo ayaya kumera amashimana yatufashe tukazanga mufashe no kumera amashi umwungere wacu kuko n'umwungere wa twese umuvyeyi wa twese Imana umwongera amavuta. Hama jewe maze iminsi mike ngaha na tariki 18 z'ukwezi kwa kabiri naje ngaha ndushe cyane ndushe mboshe gosi n'umukozi w'Imana arambwira ati wagura boshe gosi wewe cendagira nubwo atariko nzosengera bizohera. Ndavuga ati Imana aho ntari satani mbarango ariko arakuremesha ngo umugwayi yagwaye ariko amugana ntibamuhara ngo uzokera kandi agacapfa. Iyo rero satani kirambarira mu nyuma batanga kunsenga ndavuga numva umutima numva ndaremurutswe numva ndanezerewe cyane. Ndavuga ati Imana kumbengera ngo nzokira. Batangiye kunsengera uwo munsi n'Imana isurima uwo munsi baravuze ngo dutange ikimazi nabise amafaranga 11 imbere n'inyuma fise abana 5. Ndavuga ati none gamana ishikanwa natanze 2 ndasigana 9,000. None gamana ko bavuze ko atanu mwatange munsi 5,000 natanga 5 bine ndabikoze iki ariko nabise biharage mu nzu. Ndavuga ati bararya ubugari ryarenga reka nange 5 ndabitanga. Hama duvuye ngaha baheje kunsengera nsise mu nzira numva telefone y'umuntu yari yaduhevye mu muryango yaraduhevye numva arambwiye ngo rimikashi yawe niyi ndamubwira ncamba ndukiye ku 100. Tandavuga ati bwa utawazi utamenyerewe cyo narabonye uko kw'Imana ngaha muri Rwanda umunsi bacabanteka batuzokwa muza gusenga muri burake mfuma ncegwa amagabo nkaza ndashimira n'umukozi w'Imana Augustin yamandenganya kugira ndengana Imana imuhezagira umuhera amavuta ashimira na Jamari amasengera nundi afise ubwo ngo bashese ndamuzize n'Imana imbabari Imana bahezagire cyane nahe yanjigeze ngaha sinashimwe cyane nanje mpagaze ngaha ngomba gushimira Imana nukuri jewe Imana yankijije ibintu byinshi twego umuryango wacu wari wose cyane mu muryango muzima dusigaye turabana babiri ariko hari ukuntu rero ngumambura amahoro mu mutima wanje umukozi w'Imana yavuze ati kubura amahoro nico kintu cya mbere nanje hari ukuntu negwa numva ubwoba numva ko ngiye gupfa igihe cyose ngombye kuduka ruguru kubera nabanzi ko tugiye kurana n'ababarozi naguma nishiramwo ati jewe ngiye gupfa ariko kuva ninje muri urusengero nkatangura kubisengera naraduze
mbere nicyo genda nabura n'imodoka ariko ndonka ikibeni nicyo twagiyemo hajya inyuma bararenza abantu bamaze kurenza abantu ngenda ndasenga ndavuga ati Imana unje imbere kuko jewe sinigera mvuga no kuduga ko nduga kuko nabanzi ko barozi n'icyo gihe baba bamaze kwestara mu gihe ndabivuze rero naraguma ngaho turagenda rero barengeje abantu inyuma haragera aho dushikiriye bariyeri kugira abinyuma bakoroke ntibabafate abatujanye baje barahagarara bagenda n'amaguru hacaba umusuma yari mu iyo modoka nyene burya rero aca abwira umukobwa wari bicaranye ati ntorera irya shakoshi ararenga abantu babiri atora ishakoshi yiwanje jewe agatima karakubita ndavuga ati ujya muntu ko yinjiye atashakoshi afita ibi nibiki ndabanza ndamureka ariko sinzi nyene Imana icivuga ati mushengeza aho nyene kugira ntabe yagusize ku muti kuko yagusize ku muti bavuga ati aguma yakwiyibye ca ndavuga ati ariko boss yo shakoshi itoye si yawe acara maramara acavuga ngo nayenzi ngo niyanje nawe yaraziti ni yaba abantu bamwe bururuka yarazikare bagomba yibe nawe yaratangwe kugurura ahari amafaranga nyene burya rero ndavuga ati ndashima Imana ngeze muhira n'ukuri narashitse cyangwa umuryango urakomeye ndagaruka amahoro kandi Imana irankingira maze gushikino ngomana ubwoba mugabo cyane navuga ati nzoshikira gusenga shikiye gusenga bwabwo bwose ntora afita bumwe bwose navuga ati jengira abandozi canke nagize gute bwose bwaheze buhera ikindi shima Imana hari ukuntu nakunda kurota musaza ndi yapfuye hahize imyaka 9 ariko arasambanya ariko kugera kuri iyi saa sindasubira kurota musaza nde numwe mbona turi kumwe ikindi cya gatatu hari byinshi Imana yangiriye mu gasino biheza byose tashimwe kandi mumfashe duhe amashi Imana repentance n'umukozi w'Imana wacu jewe nakuze umubiri wose atanu namwe ntigera numva umusonga niyo ngiye kuryama ntahindukira hose ari misonga gusa mushikanje ataraja gukizwa akambwira ngo we wararoze batangwe kumbwira ivyi wawe agiye ku mupfumu nireka abana ivyo ntiriraho jereka kuba mumbwira ibintu ngivyo burya rero nkama ndota indoto zo kugwana kubera nari umushwanyi naguma ngwana n'abantu ico nshimira Imana yankoreye muri iyi ndwi nyene iturimo uno munsi mu gatondo saa 4:45 narose abantu batatu bandoze ndababona neza ariko abibwira mushikanje habarambwira n'ikintu banshizemo bandogeyemwo ariko ico kintu nagize amahirwe mabi ndacibagira ariko Imana ihabwa icyubahiro izobinyereka byose amen. Tungeze kumera amashi umwongere wacu yaheze gihe jemo ncamake jemo zambi wanje sinigera ntwenga ngira bari bantu ngaha banzi sinatwenga kazi kubera irigenyo ryavuye oya mu mutima wanje ntibyaza na gatoyi no kuva nkiri witwaje ko ari jene cyatawe kuza ngaha itarike ntazo nibuka neza hari umwaka uheze mu kwindwi aje na imbori gwikomeye haba barimo nabaze kumbona ahantu mu kabari kandi ngera more bwiza mugabo nkaboregwa kabisa naranyuze kwa bukayenda uca bugaca mu gitondo naje mbaze tagisinga ta uwo munsi mukuru nza ngaha nari narayimborewe hari akanye inzoga iby'inzoga byari bikanye muravyumva namwe mutazinywa ndazunguruka ngaha ndazumanukiye epfo ndazirondera mu gitondo cya karega kandi narayenda nywa inzoga mu ngagarana bita kuri nice mu kabari nyene nakunda kuja kumererwamo nabi cyadazibura ngaha ndazibuze ndaduga Imana kiramba ndugira hanyene nduga ngaha nca ngaho ko chisi hajya ndasoma gusoma ndabizi cyane somye nabaze kuzunguka amashengero menshi nabibabwiye nagurutse hajya ndabivuga ko ari menshi kandi wowe nagenda mfise objective imwe sinagomba gukizwa ngo mere ibyaha mu mutwe hari inzoga guheba inzoga cyonyene gusa chisi hajya ndasoma ngo l'église de la repentance de l'Epangésique repentance cyanibuka yuko ari kuyihana singero umuntu hari hari izina nasanzwe yashe ndahagarara ndasenda bisoma ndaduga na sekari ya ruguru mkaburimbi abari bambiye ngo tuje kunywa impekano nije mbere ndabihevye ntanzo kanza kunywa ngiyana itaye kuruhuka ni mu mutwe ndushe cyane garuka ndasubira inyuma ndaza ndabisomye ncancisha hajya ndaraba hari samedi nshobora ngaha hari gukora ibintu by'akarago buguruye ngaho mbona imodoka irenganye hariya
nurushinge gushika hariya canazunguruka ncariya cisariya ndabisoma numva ntihari ikintu nta nibyo gusa hari ikintu kiruka Imana iri kuyambarira ni kandi urabona ahereza ropanje zikiri nageze kuba muri jewe numvise umuntu w'umugenzi twabarirwana inzoga twakoranye mu ntara nyinshi tunywanya inzoga tukatora n'inzoga bugaca twagira n'ahantu bataba imiziki tugatamba aya muziki yore madayimoni y'ubugesera byishinganyo byaperanga nibyo wanje donc jitse ngaho igihe kimwe rero narigeze kumara igihe nyene ngomba kuja ahantu ruhuke numva eglise bita ngo Gezo des âmes ahantu ukirira imitima ndeva munyakabiga ndagomba kuja biranga mu nyuma cyane ndagenda gutemberera mu Kinindo je nakorera kuri ventilage ahantu bita umanuka kuri ventilage ahantu hari etage ya nyuma ugomba kudoga kujya aho komine hari etage runini yangara kwa abasirikare usanga abasirikare hanze bageze nakorera hajya ndagenda kuri Gezo des âmes mu Kinindo kujyara umuhonge inshuro zibiri mu gitondo shitseyo ibyakunda ko nsenga nacandira nsohoka ngataha nace njya ukazi nace mbana no kazi nakoreye epfo mu nyuma turavayo turaza turakorera ahantu dukorera ahantu hegere kuri hamwe bita kuri mess office impande yaho erega mu nyuma nsubira kuza ngaho ndondera inzoga nsubira kurengana ngaho mbona nje ntaziyo ndoye nzamana nsubira kurengana ngaho nca ndinjira ndabisoma nyesuye guca ahantu kandi aho mukuruhukira kandi numva ndushe kubera inzuguma zo nkazorondera inzoga zinyicira amafaranga zinyicira ibintu byinshi muri abyo inzoga ndakase ndakata ndaza sindana na ceni cyara ngaho hari mesi wakarago kitse hajya ndarira ntashe ndasinzira itiro ntigeze nsinzira jangira nti rero wanutamenyere ibintu byo gusenga hari ibintu bari gusiga byinshi jangira nti rero bwawundi nakiza nakiriye hajya nyene camere ico gihe nzandaza ngaho ndaza mu nyuma lo itariki 28 n'umunani zo ku 11 iyo periode nagumye inzoga cananywa inzoga nyinshi nta bukeye lo 29 cana ndasenga ncabona nguma ibijya bicafye ngaha ndayibona mu maso ndiko ndabisoma mbona igifoto kinini candaza nsangani basenga uwo mwanya ngaha nta masengesho arahari mugabo nkabona ko abantu baguma banyuragana ngaho ubona ko hama abantu candagenda guhera 29 gushika uyu munsi sindasubira kwimvira ikintu cyitwa inzoga n'akantu isase n'akantu zananukira kuba kanga nagiye ku rubanza Roben itariki 22 tugira muri association tugira ibintu by'amabonane nunguruje kabiri ndi impande y'abantu kandi cyari kibaza mugabo bwa mbere naziza kugumamo kubera ibyo njejwe muri association biranka ndahaguma ndamererwa nabi ndatabana ngomba kuvumisa kandi n'ikiranye n'umuntu nubaha cyane mu kazi wacu ari ukuntu twubahana cyane gose bikomeye hamwe nyene umwicaye impande umugira gutya ndanukirwa ndasaba mbere ntiyababona ko ndiko ndamenyaranukiye nacenja ko cyane cyane ko ngoma ntuze iji ya mirinda caragenda abantu bose baratangara abo bantu tubana baratangara abo dukorana baratangara mu gitondo bambona ijisho rimeze neza cyane ubuguma baza n'abantu bari mu bantu waro aguma zakandaba gusa bitimi gute sawa kabana kwaje kunda musangita sebutime kabana naje kundamutse wari wese tabaza kundamutse kava mu biri bakabana raje kavuma zari ikintu kidosi yansaba canke iki kabona ko rero objectif bafise aho dusa nabangana tunganangana gutyo bo baraza bakabimbwira bati we hari ibintu byahindutse ibyarahindutse nyene mu nyuma bakamasanga ku mashini ndiko ndaba mwungere na nugurira ipandasi bakama baze misosi baraza wewe ibintu biki ngo umuntu kwa ngo amawura ndumana Joseph ngo nuwahe tumurazoza nabereke ahantu hadasanzwe rero mu ncamake ahantu hari Imana haleluya ahantu hashoboye jewe aha ngari nzoga jewe hande habonye
ngira umuntu unyita umusazi ndenganye naho nariko nagenda handi nahagarara neza kugira umuntu ahagarara yarenganywa n'ikiziga kiri mu modoka nukuri aha je niyo ninje ngaha twe kukazi turazinduka cyane